ijambo riri mu cete Pawulo yandikiye Abifilipi igice cya kabiri. Icete Pawulo yandikiye Abifilipi igice cya kabiri umurongo wa 12 avuga ngo akiza akabonekera mu ngeso. Niba mwahageze dusome haravuga ngo nuko rero abo mu nda nuko mwamye mugamburuka muba ariko mushize agakiza kanyu mutinya muhinda agashitsi nyamara si yo ndiyo gusa ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirize kuko Imana ariyo ikorera mu mitima yanyu ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. Mukore byose atakwidodomba ataguharira kugira ngo nimugire umugayo cyangwa akarohe muba abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'ab'iki gihe bagoramye mu bibi by'uburyo bwose banduye mukababonekamo mumeze nk'amatara yakira mu isi mwerekana ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone icyo nzokwirata ku munsi wa Kristo yuko ntirukiye ubusa kandi ntabwijwe n'ubusa. Amen. Nashaka kubaramutsa mvuga ngo ndabibutsa yuko agakiza kabonekera mu ngeso. Kubiririmba ni kimwe, kugenda urabyatura n'akanwa kawe ni kimwe, ariko uyu munsi uraheza kubiririmba ejo waheza kubyatura bagaca baraba ingeso zawe. Aha Pawulo yandikira Abifilipi atari hafi yabo ababwira ngo nimuzogire ingeso nziza, nimuze mwerekane ko muri amatara kubera ndahari gusa, ariko niyo ntahari ari nta mwungere wanyu yobabwira ngo nimwerekana agakiza muri mu rusengero gusa, ariko niyo muri hariya mu miryango yanyu, muri mu mirima, muri mu isoko, aho mugeze hose mugaragaze agakiza kanyu. Bigaragarira mu ngeso, bigaragarira mu nyifato, niho bazomenya ko muri abana b'Imana, niho bazomenya ko turi abana b'Imana nibaturaba ingeso bakabona zisa n'iza Kristo. Akomerukiye ko kavuga ngo mukore byose atakwidodomba ataguharira, hanyuma nimube k'umugayo, nimube kw'akarohe, nimube kw'agasenga. Y'amajambo atatu ya mbere y'inkoramutima: nimube k'umugayo, nimube kw'akarohe, nimube kw'agasenga. Kandi ibyo bitabaye muri mwebwe nta kabuza ingeso abaziravye bazobona ari nziza, hanyuma